Imana kugira ngo umuntu wese amare umwanya yumva icyo Imana ivuga, amara umwanya aho Imana ikorera n'iby'igiciro kinini, kandi natwe twagira ubwo buntu kugira ngo twegeranire hamwe imbere y'Imana. Tumaze kumva byinshi, ariko nureka dusangire ijambo ry'Imana riva mu mutima wanje, tuzingurure Bibiliya zacu dusome icete Pawulo yandikira Timoteyo, icete kigira kabiri Pawulo yandikira Timoteyo, igice cya kabiri turasoma duhereye ku murongo wa mbere dushikane kuri 13. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Weho umwana wanje ugirira ubushobozi mu buntu uri muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi ubishikirize abantu bo kwizigirwa bazoshobora kubyigisha n'abandi. Ufatanye nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta musoda yikwegera mu by'ubugingo ngo azahimbare uwamwandikiye ubusoda. Kandi iyo umuntu arushanwa ahabwa igisibo arushanijwe nk'uko byagezwe. Umurimyi kuko ari we yacumukuye niwe akwiye kubanza gusoroma ku byeze. Umenye ibyo uvuze, kuko umwami wacu azoguha ubwenge muri byose. 8. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, ubwo mbabarizwamwo no kubohwa nk'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'abatoranijwe, kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu, gafatanije n'ubwiza budashira. Iri jambo ni iryo kwizerwa, ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tuzomwihakana nawe azotwihakana. Naho tutoba abizigirwa, we ahora ari umwizigirwa, kuko adashobora guhindagurika. Asomye amajambo menshi, ubwo tuzaguhagarara kuri umurongo w'8 uvuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yakomotse, yazutse mu bapfuye, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Ni Pawulo yanditse igicete, yacandikira icete kigira kabiri. Byumvikana yaragiye kumwandikira, yamwandikiye n'icya mbere, n'iki cya kabiri nacyo aracandika, kandi acandika ngo ari mu ibohero i Roma. Hanyuma
yamwandikiye ico cete kandi biboneka ko cari n'igihe yabona ko ari igihe ca nyuma co kuba mu mubiri. Pawulo yarabona ko urugendo yatanguye, igikorwa yakoze, ko hari hageze ko atangura kugira ngo agende guhabwa impera. Ariko kandi tubona yandika igicete amwandikira Timoteyo. Bibiliya twereka ko yari umwana wiwe mu gakiza, ariko kandi yari yaramurambitse ko ibiganza. Uwo mwanya yari umukozi w'Imana. Hanyuma imbere rero yuko atambura abona ko akwiye kumwandikira nk'umwana wiwe mu gakiza kandi nk'umukozi w'Imana. Hariho amajambo atwereka ingene yafata Timoteyo. Uyu yari umukozi w'umwizigirwa kandi yari yafatikanije nawe cane, aramubonamwo ibanga ry'Imana. Hanyuma naho rero yashimye kumwandikira kugira ngo amamwereke canke amutere intege ku gikorwa yaragiye gushishikara akora. Timoteyo uwamurambitse kw'ibiganza atakiri hafi, ariko turabona yereka amubwira ngo nk'uko ubutumwa bwiza nahawe uko yabuhawe na Yesu Kristo, kandi uko biboneka ko yari intumwa mu gishingo ca Kristo, kandi nk'uko yari yaramubonyemwo ibanga, yarondera ngo iryo banga riri muri we rizogume muri we. N'iri jambo rero navuze ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. Wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye. N'ijambo ryiza, n'ijambo ryerekana aho umuntu ariko aremesherezwa. Yari yarakijijwe nk'uko byabonetse, ari igikoresho c'Imana, akagendana na Pawulo, agakorana na Pawulo. Kwibuka haraho ijambo ry'Imana ryari ryaramukuye, arabohoka, aratsindanishirizwa. Hanyuma akama muri we, naho yariko arakora ivyo yabwirwa kugumamwo, akumva ko amaraso ya Yesu Kristo hari igikorwa gikomeye yakoze ku bugingo bwiwe. Amaraso ya Yesu Kristo igikorwa yakoze kuri we. Umuntu iyo yakijijwe vy'ukuri akabohorwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ivyo vya kameremere, ivyo yabumbanywe yagendana canke ivyo yagiye yamura aho ageze amaso
maso hanyuma ariko akagirwa ubuntu agahabwa gutsindanishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo agahabwa kubona igikorwa Yesu Kristo yakoze igihe yapfa akazuka azukanye intsinzi y'abamwizera bose ni igikorwa gikomeye cy'inkoramutima ku bugingo bw'umwana w'umuntu. Nawe rero Pawulo yagomba ngo ibyo ntibize bive mu mutima wiwe, ntihaze abyibagire, aze yame abyibuka, hanyuma kandi uko azogenda abyibuka nk'uko yarahawe iyo ibanga yarihawe n'Imana, uko Pawulo yakoreshwa n'Imana, hanyuma kugira ngo nahazoba ahagaze imbere y'ishengero azokwame yumva ko amaraso Kristo yasheshe akamubohora, ko n'uzoba ahagaze imbere yiwe ariko banuke rizokumvikana bisohoka mu kanwa kiwe, kugira ngo ayo maraso Yesu yasheshe aba ariyo agenda arohora umuntu wese. Amaraso ya Yesu Kristo niyo ahumana umuntu ariko araraba muri ibi bihe birashoboka ko dushobora kuba ahantu tuba mu igugu, hariho uko umuntu ashobora kwitegereza umuntu n'ibyo akarondera kwigana abo basanzeho, akarondera gufatikanya nabo, akarondera kujana nabo. Ego ni byiza, ariko kandi haba hakwiye irindi banga rikometse aho wenyine muri we avuga ati hariho ntarasha, hariho icyo ntarabohoka, kuko ibyo ni inama y'Imana n'abahebwe y'umuntu n'Imana. Hari igihe cy'umuvyuro twabamo umuntu ashitse hagati y'abariko barashinga intahe bakavuga bati Yesu yankoreye ibi, akavuga ati genda nimboshwe ndabohoka, Yesu arambohora yarambohoye. Umuntu natwe n'igihe birakunda ko Yesu yombohora, birakunda ko amaraso ya Yesu Kristo yontunganya agaca bahora afite umutwaro, hanyuma isaha ni Yesu ahohora, ni Yesu ahindura. Uko yagira umutwaro hageze igihe ati ndaje, kandi narasengewe, narapfukamye rwose, ndataka Yesu yarambohora, Yesu yampinduye, inyota y'ibi n'ibi ndumva yaheze. Ariko ndabivuga n'intege nke, ariko we yabivugana n'umunezero, kuko uwo Yesu yabohoye ashobora guhagarara afise ubushizi bw'Imana turaza kubiraba, kandi uwo Yesu imbere ye bikunze kugira ngo acaba muri iryo bango Timoteyo yagezwe kubamwo, ingene akwiye kwemanga yuzuye ubushobozi bwa mpemu yera. Timoteyo rero yagegwa yarikabwirwa ngo uze wame wibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, aze yame avyibuka, kugira ngo ibihe byose umukozi w'Imana ahamagariwe, atoranyijwe, ico gihe y'abatoranijwe
yatoranijwe kugira ngo ahagarare nk'intumwa, ahagarare nk'igikoresho c'Imana, ahagarare arondera gukorana n'Imana, agirwa na Mpwemu Yera, atagirwa n'umuntu n'umwe, agahagarara arimwo otorite kandi bikamenyekana bikaboneka ko atari wenyine ariko ari kumwe n'Imana. Reka turabe no mw'isezerano risha byarashika Imana igatoranya uwo yizigiye kugira ngo imukoreshe. Dusome Yosuwa igice ca mbere, Yosuwa igice ca mbere dusome aha twabonye Pawulo ariko agira inama Timoteyo, aha naho turabe Imana ikigira inama Yosuwa igice ca mbere dusome kuri 6 gushikana kuri 8. Shikama ushire amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo shikama ushire amanga cane kugira ngo witondere ibyo byagezwe byose bivuga, ubishitse. Ibyo Mose umusavyi wanje yakugeze ntuzutambamire iburyo canke ibumoso, kugira ngo ugire ukuboko kwiza aho uja hose. 8. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ari ukuze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemo byose, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Ngaha ni Yosuwa ariko abwirwa n'Imana, abwirwa n'Imana. Ni Yosuwa umusubirizi wa Mose, navuga nti yaragiye gukorera ingata mu gikorwa Mose yariko arakora. Hanyuma Imana yiyegeretse Yosuwa kuko yari yamutoranije. Biravuga ko mu gakengerwe kose kari ku Bisirayeli, Imana iramubwira ngo iragatembagaje. Yesu nashimwe cyane ko Imana igatembagaje. Hanyuma rero iramubwira ko akwiye gushikama agashira amanga. Hanyuma muri uko gushikama agashira amanga, Imana iramubwira ko hariho uwo abwiye gukorera mu ngata Mose, aramubwira ko hariho ivyo Mose yamugeze kw'ivyo akwiye kubigumamo. Kandi irongera iramubwira ati kandi ivyanditswe muri ico gitabo umuvugishwa wa mbere dufise ni Bibiliya. Hanyuma iramubwira ngo uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro. Hanyuma kandi uze wirinde ntuzutambamire iburyo canke ibumoso, uzogume muri ivyo. Yesu nashimwe cyane. Hariho ico duhamagarirwa wowe nanje. Hariho icete bishoboka ko ari Pawulo yacanditse yandikira Abaheburayo 12:2, havuga ngo dutumbere Yesu wenyene ngo
niwe nyandiruko yo kwizera ngo kandi niwe yagusozereye. Ariko ababwira ko hari habashishijwe imbere n'abavugishwa n'abaherezi y'Abisirayeli, ariko kandi ababwira ko ariko Yesu Kristo niwe nkomoko y'agakiza kandi niwe yagasozereye, ko ariwe rero bakwiye gutumbera. Ngaha Imana iriko iramubwira ngo ugume muri iryo jambo ry'Imana, ugume muri iryo jambo ry'Imana, kandi wamuririmbura ku murango no mw'ijoro. Harya ibihe ngene bihinduka, ndashobora kumva abigisha benshi nkakira ibi n'ibi, hanyuma ngacamba muri amaraso n'amagarara canke nkaremerewe, ariko umwigisha mukuru ni Imana. Yesu Kristo niwe akwiye kwima muri jewe. Iri jambo ry'Imana ni Kristo Yesu, ujambo w'Imana yamyeho kuva mw'irema, yarariho, ivyaremwe vyose vyaremwe nawe, kandi umwakiriye akaronka ikibanza kinini mu mutima wiwe, ntahindagurika ukundi, aboneka ashikamye, aboneka afise ubushizi bw'amanga, aboneka yaratowe wakorera Imana, ahagarara neza, kandi hanininya yarahinguwe, yarakijijwe neza, yakijijwe kugira ngo azoje mw'ijuru. Hanyuma kandi yigisha canke ibyahawe gutanga akabitanga avuga ngo twitegurire kuja mw'ijuru, twitegurire kuzoragwa ubugingo budashira, twitegurire egome kuzosanganira umwe yapfa akazuka, ubu ari mw'ijuru yiteguye, ari hafi kuza gutora umugeni. None umuntu wese abeho yiteguye, ari ukwezwa ashishikanye Yesu, ari ukwezwa ashishikara asaba amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo amwuhagire, ariko arakora igikorwa c'Imana arushizeho guhagarara, avuga ati nta wundi agakiza kabonerwamo ni Yesu Kristo wenyene. Haleluya. Imana rero yariko iragera Yosuwa kugira ngo bigume, ijambo ry'Imana rigume muri mwe. Dawidi yavuze ngo naribitse mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumura. Yoye kuja hirya no hino, yoye guhengama mu buryo bucangu, habonetse influence y'icangi akaboneke ari mu ijambo ry'Imana, ari mu mugabane w'abera. Haleluya. Okay, dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa kane. Ibyakozwe n'intumwa igice ca kane, canke ibyakozwe na Mpwemu Yera igice ca kane. Danze amajambo ivuga ngo abaherezi bafata Petero na Yohana bakivugana n'abantu, abaherezi bazana aho bari n'umukuru w'abashibamyi b'urusengero n'abasadukayo. Kabiri, bababajwe cane nuko bigisha abantu
babarira yuko kuzuka kwa Nzende kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Dusimbe dusome umurongo 8. Nuko Petero yuzuye mpemu yera arababarira ati yemwe bashinga ntahe n'abantu n'abakuru, uyu munsi ko ducunaguzwa ibyo twagiriye neza umuntu yanyogomba kandi icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwo mwebwe mwabanje Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. 11. Ubu niwe buye mwebwe abubatsi mwatituye, kandi ryahindutse irigumya imfuruka. 12. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko atari izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo atari rya Yesu Kristo. Ngaha imaze kubivuga n'igihe ca mpemu yera n'intumwa, n'igihe c'ishengero mu ntango y'ishengero, n'igihe tubona bari bamaze guhabwa ubushobozi bwa mpemu yera. Turabona Petero na Yohana bamaze gukiza ikibuga, hanyuma umwanya kuko umenga abantu bose bonezerwa, abantu bose boshima Imana, ariko kandi tubona ngo abaherezi abitwa ko baserukira ari abakozi b'Imana. Cari igihe kitoroshe, ariko kandi cari igihe ca mpemu yera, cari igihe ishengero ryasaba ko rihagarara muri ivyo nyene, za bintumwa kugira ngo zihagarare zigera ikirenge mu ca Yesu Kristo. Hanyuma rero tubona ingene bariko bahagarara bafise ubushizi bw'amanga, kumwe twavuze Timote yuko yarakwiye guhagarara yibuka Yesu Kristo yapfuye akazuka, yakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, ngo nk'uko ubutumwa Pawulo yahawe bikariko aramugera. Ngaha naho nabo bari bahawe ubushizi bw'amanga, bariko baremanga imbere y'abaherezi, bari imbere y'abariko barondera kubavanya ngo ntibasubire kwigisha muri iryo zina, ariko kandi bahagarara bigisha muri iryo zina nyene. Imana idushoboze muri kino gihe kugira ngo turonke guhagarara uko ishengero ryari rihagaze muri ico gihe. Mpemu yera atwuzure, mpemu yera anyuzure, mpemu yera akuzure. Ugeze mu muryango wawe ushinga intara, uko umuntu wese yakijijwe akwiye kwemanga, akwiye guhagarara nk'uwatoranijwe n'Imana, ahageze hose akwiye kwemanga. Rero bahagarara bigisha mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Hariya ku murongo wa 12 havuze ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko atari izina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo. Yeriko asa n'ubabwira Petero, ababwira ko agakiza atahandi umuntu ashobora kukaronka, atari izina
na rimwe umuntu ashobora kuronkeramwo agakiza n'izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Haleluya. Ni mw'izina rya Yesu Kristo kandi uyu umwegereye, uyu uciye bugufi, uyu umwe ufashe umwanya ugataka ukarondera uti Yesu aongereye si heza kuko ibihe biriko birazungazunga, ibihe birakuze, ariko kandi wewe ntubindagurika, kandi wewe niwe w'agakiza umuntu akaronkeramwo. None bw'ico ukoze ku bugingo bwanje nshobore guhagarara nshinga intahe, uko bashinga intahe, uko bahagarara. Hari ibihe twabonye abantu bahagarara naho mutega ishumo egome agashishikara, ariko kandi Yesu Kristo akamuzigama, Yesu Kristo akamuba hafi, Yesu Kristo akamukoresha ivyo mubihizi utaravye ngo ni naka, uko Imana itoranya ku butoni. Na haleluya, Imana itoranya ku butoni. Imana iyo abantu baharuye baduza iramanura, iyo bamanuye nayo ikaduza. Rondera kwegera Yesu akugirire neza, tumwegera tugirire neza uko vyagiye bikoreka muri iki gihe. Yesu agira ico akoze, mpwemu yera agira ico akoze, umuvyuro uboneke, duhagarare twemanga nk'ishengero ririmwo ubugingo. Kandi twongere dusome turabe yaba Timoteyo canke umukozi wese akora arondera kuzoja hehe mw'ijuru, kuko mw'ijuru nivyo hazobaho impera canke ibitsibo bitandukanye, ariko kandi intumbero kuri twese gukizwa no kuja hehe mw'ijuru. Dusome ivyahishuriwe Yohana igice c'indwi, dusome ku murongo wa 13. Umwe muri bakuru ukatasoma majana 184 isezerano rishya 13:13. Umwe muri bakuru arambaza ataba bambaye imvune zera ibande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti mugenzi ni wowe wobimenya. Arambwira ataba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamusuye imvune zabo bazizesha amaraso ya wa mwagazi. Ico gituma bari imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro, kandi vyagiye kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazobakigira inzara ukundi, kandi ntibazobakigira inyota ukundi, kandi izuba ntizobarabika canke idubumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose hehe ku maso yabo. Birumvikana aba bashitse bazoshika mw'ijuru, babonetse bari mw'ijuru, ntibaba mu bihe vyoroshe, byari ibihe bigoye. Pawulo yanditse icete ari mw'ibohero, kandi n'aba Petero na Yohana bemanga
bahogwa izina rya Yesu, bababuza ngo ntibashishikare kuvuga mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ngaha kandi n'aba babonetse bari mu ijuru ngo nabavuye mu mibabaro myinshi yo mu isi, ariko kandi ngo bama bamesura imvune zabo bayizesha amaraso y'abamagazi w'intama w'Imana. Iyo umuntu ariko arakorana n'Imana muri we yamana gutonekara iyo yatirimutse, mpemu yera amubwira ati ibi sivyo, kandi hari n'ibyo umuntu yita akamenyera wenyine akisubiramwo ati ibi oya, ngomba ahantu ndahagerure, ndagomba nsabe ngerura ahantu, ngerure mu mubiri, ngerura ahantu hari hahandi ndagomba kono Yesu yomunyunguruza inyota yibi ibyagiye bituma mboneka ntahagaze uko bibereye, ibyagiye bituma mboneka nzangazanga, ndagomba guhinda Yesu amhindure, Yesu aduhindure rwose. Haleluya. Aha naho rero babonetse ngo bama bamesura imvune zabo, imyambaro yabo bayizesha amaraso ya wa mwagazi w'intama w'Imana. Birumvikana uko bagenda barikora, baca bapfukama babonye akatiriganye amaraso ya Yesu, bariko barashishikara mu kugumya umusaraba, mu kwemanira Kristo, bakabona bati naho ushagiritse ndasabye amaraso, ndasabye kwezwa, ngo bama bamesura imyambaro yabo bayizesha amaraso ya wa mwagazi w'intama w'Imana. Dusozere ngaha byashuriwe Yohana nyene, byashuriwe Yohana some igice cya 2. Hariho ibihe byiza twabayemo byabonetse, umuntu yakijijwe, umuntu yabohotse, umuntu yahindutse akaboneka afise urukundo rwinshi rwo gukunda Imana, rwo gukunda Yesu Kristo, rwo gukunda ishengero ry'Imana, ukunda abakozi b'Imana, ukunda ibikorwa by'Imana, ukamubona ari gishira. Reka dusome igice cya 2, igice cya 2 duhere ku murongo wa 1 dushikane kuri 5. Icete candikiwe ishengero ryo muri Efeso, andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso, utufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibiteka kw'amatara 7 by'izahabu, aravuga ibi: undazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, usanga n'abanyabinyoma, kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ubwirwa ku izina ryanje ntiwacogora. 4. Ariko mfise ico kugaya ko yuko waretse urukundo rwawe waryari wa mbere. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane, ukora ibikorwa nk'ibya mbere, nutagira utyo nzoza kuri wewe nkure kwiteka kw'itara cawe ahantu
haco shiti wihanye, wibuke aho wavuye ukagwa, wibuke kwa rukundo wawe wa mbere, urukundo wa mbere, urukundo biravuga ngo nkunda abankunda, washize umutima kuri Yesu, Yesu arakugirira neza, ugwiza urukundo muri wewe, ukoresha ivyuhizi, ariko ibihe biraza urukundo rwa mbere rurahera, usigara ugenda waraheze, kandi ikidukwiye ni urwo rukundo rwo gukunda Imana, gukunda Yesu Kristo. Kandi hariho ibihe wahagarara ukemanga, ugashinga intare, ukavuga uti Yesu Kristo yarambohoye, kandi Yesu Kristo n'uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, niko azokwama bidashira, yiteguye kukubohora. Ukabivuga nawe uri muzima, warabohotse, ubigerwa na Mpwemu Yera, ugerwa n'urukundo rw'Imana, ukabona kandi hari habihana. Ariko ubu suzuma urabe, ukiri mu rujyamwanya, ukabona hari icyatuyobotse, ukabona waraheze urwo rukundo. Yesu Kristo yiteguye kukugirira neza, niwapfukama ukavuga uti ngirira imbabazi, ndagomba kwezi, ndagomba gutungana, ndagomba intege, ndagomba ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ndagomba guhagarara muri ibihe kigoye gutya, ariko ndakibemwo nemangira izina ryawe. Amajambo nayumvise ko twosangira nayo, bayumvise Imana ibaheze. Ninde yumva arondera kongera kunagurwa, gutunganywa, gusubirwamwo